Guys, ndasubiriye kubaha ikaze cyane mwebwe mukurikirana ibi vyigwa vy'ubwenge bica kuri chaîne yanyu ibigezweho kuri telefone. Je ndabibagezaho akaba ari jewe Black Obama, nije ndabategurira nkanabagezaho ibi vyigwa. Uno munsi ndabazaniye icigwa c'ingenzi cyane, ndakuzaniye ukuntu woshobora guhuza amakarte simu yose ufise ukayahuriza kuri carte simu imwe. Nukuvuga nimba ufise nka carte simu 10 canke 20 ukazihuriza kuri carte simu imwe, ku buryo abantu bazogutelefona kuri izo nimero zose ufise hazosona carte simu imwe canke bazogutora kuri carte simu imwe. Okay, murumva yuko ari cigwa c'ingenzi cyane. Rero ico ndabasaba nukunshigikira mu gukora kuri subscribe canke sabone aha hepfo, ucu usana ngaho ku gakengeri ucugira kuri tute canke oro bivanye n'ururimi YouTube yawe irimwo. Okay guys, nimubanze mufashe muce mugira like, mutibagiye gusangiza abandi iki cigwa c'ubwenge nabateguriye. Okay, ati rero mwo kwibaza ati bikorwa gute? Urinjira aha hantu twandikira amanimero nkuko bisanzwe, twinjiremwo nkuku, hama duce tuza sorry gatoyi, ushitse mwa twandikira amanimero ucuza aha hejuru kutu tuburungu dutatu, hama uce uza ufyonde kwiri jambo ryanditse ngo settings aha canke parametre, uce ufyondako nkuku. Okay, hama ucuza aha hantu handitse ngo calling account, aha niho uca wemeza. Hama rero murana yuko batwereka ngo amakarte simu dufise ni limitere na Leo. Kubo mu Rwanda musanga ari MTN canke Airtel, biravana n'ibindi bihugu amakarte simu mukoresha. Hama jereka nkubu ncagure iyo limitere, reka ngire kuri limitere. Hama cenza aha hantu handitse ngo call forwarding, nukuvuga apere tuzifatanye, forwarding tuzihuze. Okay, hama duca turindira aha iyi call settings igaheza kuzunguruka kugira bitwemerere yuko twandikamo. Okay, aha rero duca dushikira ahantu hameze uku. Aha hantu rero niho hantu ivyo bintu nje kubereka bikoregwa. Okay, nukuvuga aha hambere tubanze twinjiremwo ndabereke aha hambere. Aha ucubanza ugashiramwo inimero, nukuvuga iyi carte simu dufise niyo tugomba guca dukuramwo. Nukuvuga tugomba tuyihuze na carte simu dukunda gukoresha, ku buryo abantu bazodutelefona kuri iyi nimero hazoca hatora canke hazoca hasona iyi nimero tugomba dushiremwo ariyo twebwe dukoresha nyene mu bintu vya misi yose. Guys, nukuvuga aka kantu n'akantu k'ubwenge cane, reka tubanze dushiremwo inimero dushaka kuvyactivako. Aha duca urashiramwo na code y'igihugu +257 mu gihuri mu Burundi, reka nshiramwo nimero. Hama uhejeje gushiramwo nimero ucuzuga fyona ngaha handitse ngo turn on, uca ufyondako nkuku ugaca urindira. Okay guys, sinzi ko mubona akantu gaciye kaza hariya hejuru. Okay, mubirabe neza hari impande y'isaha akantu gaciye kaza kaka apere, ndakabereke ndakabacapire kameze uku. Okay, kameze uku karimwo n'akantu kaga fresh kameze uku, mukarabe neza hariya hejuru. Okay, kajya kantu niko kakwereka yuko vyakunze. Aha rero nukuvuga aha tuba twactive iki, aha nukuvuga abantu bose bazodutelefona kuri iyi nimero iyi ya limitere apere, iyi nimero ntizosona, tuzoba twanayikuye muri telefone, hazoca hasona iyi carte simu, hazoca hasona iyi nimero mubona twanditsemwo ngaha. Nukuvuga iyi carte simu naho twoca dushaka tukayita nambari y'abantu bazoza baraturondera ko gusa, nukuvuga umuntu wese azoturondera kuri iyi carte simu hazoca hasona direct iyo nimero mubona nanditsemwo. Iyi naho yoca ishaka igatakara, abantu bose bazoyidutelefonako hazoca hasona iyi nimero mubona twanditsemwo aha. Okay, aka kantu murabona yuko arakantu k'ubwenge, murabibona yuko arakantu k'ubwenge. Hariya hejuru mwabonye akantu kaciye kazayo. Okay, mwabibonye hariya hejuru. Umaze kuactiva hamwe
n'ahandi nukuvuga aha niho hambere niho honyene hingenzi cyane aha nukuvuga mwavyumvise mu gihe abantu bose bazotelefona kuri iyi carte SIM hazoca hasona direct iyi twanditsemo. Ibi rero nimba ufise amakarte SIM 5 10 20 urashobora kugenda urabigira kuri ayo makarte SIM yose nimba hari nimero imwe uba wizeye ukunda gukoresha guys, okay? Murabibona aha tuba duhejeje nukuvuga iyi carte SIM duca dushaka tukayikuramwo. Mubona tumanuye hasi uku batwereka ngo forwarding all call nukuvuga apere yose izoca kuri carte SIM iri forwarding kuri irya nimero twanditsemwo nukuvuga iyi ntizokwirigwira nasona iyi naho twoca tuyikuramwo tukabika. Aha rero mu gihe ushaka kubikuramwo naho, okay guys, ibi bintu ndabibutsa birakunda no kuri telefone z'amatushe. Mwico ndabasaba no kunshigikira mu gukora like mukora na partage kugira ibi vyigwa tubaha bize birashikira abandi bantu benshi, okay? Reka mu kwinjira nukuvuga dushaka kubikuramwo duce dusubira hahandi kuri appel canke naho twokwinjirira kuri iyi notification mubona ngaha baba baduhaye iyi duca dufyonda ko ngaha, okay? Mubona yuko badushikira haha badushikiza hahandi ngo settings dugaca dufyonda kuri call forwarding duca dufyonda ko nkuku. Okay, tuca turindira guys, ndabasabe mufashe gukora mushigikire mukora ama partage menshi kuri iki cigwa c'ubwenge nabateguriye. Hama ugaca ufyonda hahandi ngaha ugaca ufyonda ko nkuku ugaca ufutiye nimero ugaca ugira ngaha kuri turn off aha kuri aka kantu aha nukuvuga tuba tubikuyemo. Murabona yuko na kantu hari ya hejuru gaciye kavamwo nukuvuga aha biba bivuyemo. Kajya kamenyetso rero naberetse ukazokabona muri telefone yiwawe, okay? Uzoca umenya yuko nimba hari abantu nimba bagutelefona ukawumva abantu ntibagutora ahubwo hasoni y'uwundi, uzoca umenya yuko hari umuntu yoba yarabigize ku buryo abaguhamagaye wewe hazoza harasona iyo carte SIM rya nimero tuba twashizemwe. Ivyo ni bimwe beshi usanga bariko barita ngo nuguhakinga ku buryo umuntu we watagutora haca hasona iyo yindi nimero aba yashizemwe, okay? Guys, mubona yuko ari akantu k'ubwenge. Hari n'iyindi code ishobora kubigufasha, nayo ndayibereke. Turaza ngaha twandikira ama nimero, okay? Hama duce tugira ucugira akanyenyeri, hama akanyenyeri nyene 21 ugacushiramwo ya nimero ushaka yuko iba transfere kuri za apere zose. Aha murabibona duca tugira kuri akadirisha, hama tugaca turungika kuri carte SIM dushaka. Okay, hinge turabe ubona ko batweretse ngo call forwarding registration was successful. Nukuvuga ivyo ya call forwarding ici baciye batwereka yuko vyemeye, nukuvuga murabona yuko nakakamenyetso hari ya ruguru vyaciye biza. Iyi code renda iberetse ku bantu usanga dufise ama telefone atandukanye, usanga hajya izijya nzira zo muri settings aha hejuru ku tuburungu dutatu ibagoye, rero ucushobora gukoresha iyi apere. Nukuvuga abantu bazodutelefona bose kuri iyi nimero ya limiter iyi hazoca hasona ijya twashizemwo iyi carte SIM naho twoca dushaka tukayikuramwo, ikintu itazotuzanira gusa nama message. Hama code nayo yo kuyikuramwo iyi code nyene muze kuraba ka kamenyetso hari ya hejuru gaca kavamwo, ucugira akadirisha hama 21 hama akadirisha, okay? Ugacurungika kuri ya carte SIM wari warungitseko nyene, okay? Nkuko hinge murabe ka kantu hari ya hejuru, okay? Murabona yuko ubu batwereka ngo call forwarding ire side was successful. Nukuvuga ona yuko ubu batweretse yuko aha biba donc systeme twari twashizemwo barayihagaritse, bitandukaniye kuri ako kajambo mubona, okay? Ona yuko naka kantu hari ya hejuru
kaciye kavamwo. Guys, aka kantu murona yuko ari akantu k'ubwenge. Ishene ni ibigezweho kuri telefone, shene idahengeshanya kuguma ibaha ivyigwa vy'ubwenge biba ari ivy'ingenzi cane ku matelefone yanyu canke bikabagirira akamaro bivanye n'uburyo mwumva mwo bikoreshamwo. Ico ndabasaba no kubandanya mushigikira mu kugira j'aime na partage kuri ibi vyigwa nza ndabaha. Gira ati bye bye ku bantu mwabanye nanje kuva ku ntango ya video gushika ku mpera yayo. Tuzosubira mu kindi cigwa kizokurikira. Bye bye.